Ubushakashatsi bwa karindwi ku bwiyongere n'ubuzima bw'abaturage DHS karindwi bw'umwaka wa 2025 bugaragaza uburyo abanyarwanda benshi baba abagore cyangwa abagabo bakora imibonano mpuzabitsina n'abantu barenze umwe. Imibare igaragaza ko muri rusange abagore 2% bari hagati y'imyaka 15 na 49 baryamanye n'abantu barenze 2 mu mezi 12 yarashize. Icyakora 41% bakoresha agakingirizo mu gihe giheruka. Abagore 11% bari hagati y'imyaka ya 15 na 49 bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abatari abagabo babo ndetse batigeze babana. 45% byabo bagaragaza ko mu gikorwa cyari giherutse bakoresha agakingirizo. Mu bagore 5386 babajijwe bari hagati y'imyaka 15 na 24 abaryamanye n'abagabo barenze 2 mu mezi 12 ashize ni abantu 2.0%. Abayikoranye n'abatari abagabo babo cyangwa abo batabana bari 13.0%. Mu bagore 2897 bari hagati y'imyaka 15 na 19 babajijwe 1.3% nibo bayikoranye n'abarenze 2 mu gihe bari muri iki kigero baryamanye n'abatari abagabo babo cyangwa abo batabana mu mezi 12 yarashize bari 9.4%. Mu bagore 2489 bari hagati y'imyaka 20 na 24 babajijwe abakoranye imibonano mpuzabitsina n'abantu barenze 2 bari kwijanisha rya 2.9%, mu gihe abaryamanye n'abatari abagabo babo cyangwa abo batabana mu mezi 12 bari 17.3%. Mu bari hagati y'imyaka 25 na 29 abaryamanye n'abantu barenze 2 mu mezi 12 ashize bari 2.3%, mu gihe abaryamanye n'abatari abagabo babo cyangwa abo batabana mu mezi 12 ashize bari 13.3%. Mu cyiciro cy'abakoranye imibonano mpuzabitsina n'abatari abagabo babo cyangwa abo batabana abari n'abategarugori bari hagati y'imyaka 15 na 24 bakoresheje agakingirizo bari 47.4%. Abari muri iki cyiciro ariko bafite imyaka iri hagati ya 15, 19, 43.0% nibo bavuga ko bakoresheje agakingirizo, mu gihe 50.2% by'abari hagati y'imyaka 20 na 24 aribo bagakoresheje. Mu bagabo batashatse 1236 babajijwe bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abarenze umwe mu mezi 12 yarashize. Abangana na 69% bakoresheje agakingirizo mu gikorwa giheruka. Mu bashakanye babana abangana na 7.4% baryamanye n'abagore barenze umwe mu mezi 12 yarashize, ndetse abangana na 4.9% nibo bakoresheje agakingirizo mu gikorwa giheruka. Abagabo bari muri iki cyiciro cy'imyaka iri hagati ya 40 na 49 abangana na 7.5% baryamanye n'abatari abagore babo cyangwa abo batabana. Cyakora 61.3% bakoresheje agakingirizo mu gikorwa giheruka. Abagabo 14.5% bahawe gatanya baryamanye n'abantu barenze 2 mu mezi 12 yarashize. Abangana na 64.5% bakoresheje agakingirizo mu gikorwa cyari cyabanje. Nge ndi Daniel niyo